Akabazo ka mbere nashaka kubaza, mbega ko tumaze imisi twumva amajambo leta ya CNDD-FDD iyobowe na Ndayishimiye bavuga yuko umwanya wose mu majambo bavuga yuko u Rwanda rugira rutere Uburundi, u Rwanda rugira rutere Uburundi, hanyuma ku rundi ruhande tukumva yuko bagerageje kuza kuvugana n'u Rwanda, kuko no mw'ijambo Evariste Ndayishimiye aheruka gushikiriza ku mwaka mushasha, yifuriza abarundi umwaka mushasha, yaravuze yuko ngo bagerageje kuguma bavugana kugira ngo batore umuti ariko bikanka. Ariko umushikiranganji wiwe w'imigenderanire n'ayandi makungu, we ahubwo akavuga yuko bidakenewe ko baja kuvugana. Sinzi yuko muhora mubona ivyo yandika, araherutse kuvuga yuko ibinyamakuru vyo mu Rwanda bibwira abanyagihugu bavyo yuko Uburundi buriko buvugana n'u Rwanda kugira ngo bagabanye agashavu abo banyagihugu bashobora kuba bafitiye leta yabo. Biragaragara ko hariho imvugo zibiri zitandukanye hagati y'umushikiranganji n'umukuru w'igihugu n'abandi basanzwe bari muri iyo leta. Mwibaza ko vyoba biva kuki? Eske boba badakominika canke bafise uko babona ikibazo kiri hagati Uburundi bwagiriza u Rwanda bashobora kuba batabibona kimwe? Hama akabazo ka kabiri, ikibazo c'abasirikare b'abarundi bari muri Congo, twarabonye umushikiranganji uwo nyene w'imigenderanire n'ayandi makungu, iyo ariko aravuga arerekana yuko umenga abasirikare b'Uburundi nta kibazo bafise, akerekana ko umenga inguvu barazifise. Hanyuma n'umuvugizi w'igisirikare Gaspard Baratuza, mu majambo yagiye arakoresha cane, yaragiye yumvikanisha yuko abasirikare kuba bari muri Congo umenga n'uburenganzira bwabo, umenga muri Congo hari ukuntu bashobora kuba umenga ni nko mu Burundi. Hanyuma uwutwara CNDD-FDD we aca abihezagira avuga yuko aho Uvira ari nko mu Burundi, ngo bariyo baba bari iwabo. Eske murabona mu gihe mu masezerano ya Washington harimwo yuko ibihugu vyubahiriza ubusugire bw'ibindi bihugu canke imbibe z'ibindi bihugu, mbega abarundi kuba uno musi dufise umukuru w'umugambwe, kuko si ubwa mbere abivuze, hari n'ikindi gihe yigeze kuvuga ati hariya hose mubona hari mu Burundi, ati ahubwo mwe nimba ari Mutaga, sinzi umwami yavuze, ngo yari imbonerakure, ngo natwe akagomba kwumvisha nka vya bindi yavuga muri 2015 avuga ati mukoze murashobora kuronka amaparcelle. Izo mvugo kandi umukuru w'umugambwe si umuntu asanzwe, ni umuntu akomeye muri kiriya gihugu. Eske izo mvugo muribaza yuko zirajanye n'ayo masezerano baba bagiye gusinya, ko Uburundi bwagiye bwerekana ko nabwo nyene bufise uruhara muri ayo masezerano, bushobora kugira uruhara muri ayo masezerano? Murabona vy'ukuri Uburundi hari uruhara bushobora kugira muri ayo masezerano? Hama kanyuma, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarigeze gushikiriza ijambo aravuga ati ngo jewe mpora niyumvira ngo ari hamwe Uburundi ngo Uburundi buhomvye, ngo nka kuriya umuntu ngo ashobora kuba afise ngo ibotiki igahomba, ngo hari igihe mpora nibaza ngo igihugu ngo gihomvye ngo vyogenda gute? Nanje akabazo nashaka ndababaza abatumire bari hano, mbega muribaza yuko hariya amajambo yavuze bishoboka yuko Uburundi bushobora guhomba bugahomba nka kurya ibotiki ihomba? Vyoca bigenda gute? Kuko uko yabivuze je numva umenga ariko aratanga nk'imburi yuko igihugu umwanya n'umwanya gishobora gutembagara, kuko nta kiriyo, nta kintu na kimwe kikiri mu gihugu, vyose vyarahomvye. Mwebwe muribaza ko iyo mvugo yakoresheje nubwo yavuze umenga ariko aragereranya, birashoboka ko igihugu gihomba totalement hama sinzi, nagira mvuge ngo igihugu ntigipfa, hama vyogenda gute mu gihe iyo scenario ishitse? Murakoze. Murakoze Wilson, ngira twokwakira uwa gatanu muri uno muce wa mbere Alice, hanyuma duhe ijambo abatumire, abasigaye muce muza kwihangana turabakira mu muce wa nyuma uza gukurikira. Sinzi uri ku rutonde Alice. Ukurikira ku rutonde ni Reynold Butare, niyo bariko baratwumva yugurure mikro yiwe. Reynold, mwaba muriko muratwumva?
Ego Alice ndiko ndabumva kandi ndabaramukije Alice Gilbert n'abatumire hamwe n'abafashe bose amajambo n'abaza ego gufata amajambo n'abariko baratwumviriza. Nagira d'abord ntangure kuvuga kuri uyu mu ministre wa Affaires étrangères uyu bariko baravuga akunda gutwita kubakunda kugira amatohoza nk'abo muri Focode canke abandi bose ba Kingi muzogira amatohoza neza hari igihuha cigeze kuvugwa sinzi ko mukizi ujya mu ministre apparemment niwe yari afise ijya compte bita Patriote niwe yayijera urumva bamuhaye kuba minister nko kumushimira kuba yari afise ijya compte icoza u Rwanda icoza aba M23 yakunda kuvuga ibintu vy'amoko ibintu nk'ivyoya bon muzogira amatohoza biravugwa cane kandi urumva yuko na Pacifique yivugiye ati je uyu muntu naramwumvirije akiri ambassadeur ndatangara na extremisme yiwe urumva ni extremisme yiwe justement yamushize kuri ijya ntebe ngira ica abantu en general batazi nuko ijya compte Patriote ni nkawe yayijera niwe yayarimanta kenshi cane gose tugarutse ku bintu biri sérieux twovuga tuti twosigura gute kuno munsi Neva afata ijambo akavuga iki ejo Reverien akavuga ibindi ministre wa relation extérieure akavuga ibi fomi ikamusubizamwo Reverien akamuhaririza mu gisirikare prime akavuga ati aba basirikare ni batahe muri Congo inzara irabishe Neva ati tubagumizeyo izi dissension hariho théorie ivyo explica bayita la théorie structurelle démographique y'umuntu yitwa Peter Turchin. Peter Turchin asigura iki muzobirabe kuri Google canke ku bantu bakunda kurondera hari ikintu bita the elite overproduction iyo habaye abantu benshi cane gose bari elite iyo elite iruhukira kujyana murabona badede bagishika bari bake mucerekana yuko une elite ari higitangura biba bikiryoshe bakiri mu munyenga itaraproduiza ayandi ma elite gisigura abatwara abaganza abiyumvira donc iyo bakiri bake baranemera ibi bintu vya demokrasi baranemera ko mwoharira ko umuntu yozana une fois contraire ko umuntu ashobora kuvuga ibitagenda neza et d'ailleurs des fois bikiri bishasha ils sont nourrice bagahindura inyifato n'ibiki iyo les élites batanguye kuba benshi cane benshi bagaheza amashuri nkujya mu minister wumva yahejeje harageze hanyuma hari ama elite ya kera bacara tuvunye bamazeyo 25 ans bakijya hari izindi mbonesi zamaze kwinjira kuva kera en fait dede yamaze kugwiza ico no kwita les élites rero iyo hari elite overproduction kenshi haca haba intambara entre bo baca bajyana bakamarana iyo teori rero igitwenza ikunda kuvuga burya nico gituma mubona M23 itinya cane gose ibi bintu plutôt nanje M23 nico gituma mubona dede itinya cane gose ibi bintu biko biraba vya M23 bariko baja ku rubibe rw'u Burundi muti kubera iki iyo teori irasigura neza yuko iyo hamaze kuba elite overproduction les élites zikajyana nkuko nyene two turabibona bariko barajyana ku mugaragaro ntibikiri mucezo wa ndani ikintu bagira kugira les opposants babe baribwira utujambo bavuga yuko muri ico gihe iyo batewe iyo hageze muri cycle yo guhera ya déclin iyo batewe au fait ntibaca biyunisa ntibaba bigishoboka kubera baba babaye benshi baba bafise inzigo zatari les uns contre les autres kenshi iyo batewe bamwe muri bo baca biyunisa à l'envahisseur pour casser les leurs kuko ntibaba bagifise byinshi bibahuza donc iri ni jambo mbwiye abariko baratwumviriza n'abandi bose muguma mwibaza muti mbega ngaha dede ntibariko baraducanganya oya ntibariko barabacanganya vraiment Neva ariko arakreya usine yiwe ashaka gukasa usine za Reverien deja iyo dissension yonyene yerekana yuko les élites babaye benshi et à table inyama zihari ni nke cane gose ubu rero bariko barakubitana uwogenda akabatera ntimwibaze ngo boca biyunisa ahubwo muri bo nyene umwe yoca agwanya uwundi au profit de l'autre qui vient ikindi nagira mvuge ni ikintu donc kugira ngira abarundi bene wacu bariko baratwumviriza kuri ibi bintu abadede bakunda kuvuga ngo vya 2040 2060 ngira ndabibira akabanga nk'umuntu akunda kugira ama recherche ku bintu vya AI canke ibintu vya trading murabona kera muri za 1920 18 haje moteri
imoteri yaciye izana amablende izana indege izo invention technologique zaciye zihindura ukuntu isi yasa les colonies zaciye zihava nko muri Afrika nka hose twari dufise abami baciye bahava haca haza ama republique ubu hariko haza ikintu cihuta citwa AI intelligence artificielle les technologies zizozanana na intelligence artificielle sinzi si uburundi buzoguma bwitwa uburundi ica kabiri sinzi ko buzoguma bwitwa republique ico kintu mukimediteko kuko naho abakoloni baje bateba baragenda bagiye badutwaye ibimanyu binini cane gose vyo Burundi bagiye batwaye buhana bugufi bagenda badutwaye n'ijya plene ya Rusizi ahantu gushika kure twari dufise badusigira ikimanyu c'igihugu ubu izi technologie zishasha zije zisanze deja mu gihugu turi muri ibinyene turimo kwa sinzi système de gouvernance nshasha zizoza ariko iza republique ziko zirahera hazoza ikintu gishasha kandi akaruta kandi kazokarya rero nahacu kuraba swati twikura abadede tube turakomera sino Burundi buzozimira nuko turi kumwe murakoze twizere ko Burundi butazozimira Reynold Butari reka duhe ijambo abariko baradukurikira abatumire Esdras ngira mwotangura kwishura utubazo mworaba utwo mwa mwabajijwe na Hagera Nyankamugayo nuko igize Wilson na Reynold ku makenga afise gira murishura hanyuma Pacifique akurikire mu nyuma turaza kwakira umugwi w'abanywanyi banyuma mu gusoza kino kiganiro reka duheri wanyu Esdras ego urakoze Jibe ndiko ndaraba mbe ikibazo no kwishura ngaho cyane niki urumva babitubarije hamwe twese kuko kubyo novuga cyane nk'ikibazo cya Kongo ari wabajije ikibazo cyo muri Kongo abasana bacu bagiye hariya ngo icama amasezerano y'u Washington avuga icyo ndagomba kuvuga kandi ni cedokera akanya kubera icyo kintu cyane nashoboye kwivuga kare nukuvyerekeye ibi byo amasezerano y'i Washington cyavuga ku bihugu biri hariya amasezerano y'i Washington yavuze yuko yasabye yuko ibihugu byagiye muri Kongo bitafise uruhusha rwa Kongo yuko ari byo biguriza kuvayo barambere baranadoma ko naho batarudomye ko cyane bagomba kuvuga u Rwanda kubera no muri bararushitseko Uburundi igihugu cyatumiwe na Kongo bavuze yuko bafite uburenganzira bwo kujyayo kubera utumiwe na leta iri ku butegetsi itwara ukagenda utumiwe mwarasenye amasezerano urumva sico kimwe ibyo nico nagomba nico gituma vuga abavuga yuko ngo Burundi bwavuye ngo kubera bugomba gukurikiza amasezerano y'i Washington no kubesha kubera badashaka kwemera ko bavuyeyo kubera batsinzwe ku rugamba bakirukanwa gushika Uvira bakateba bakasanga ntasaganirizo bafise bagaca baba oblige yo kwinjira mu Burundi kugira ngo bakize amagara abasoda n'ayahandi amasezerano y'i Washington ntabuza igihugu cy'u Burundi kuba hariya kubera bagiye bafite uruhusha rwa Kongo niyo yabatumiye icyo nico bagomba uko niko byanditse rero ariko none kujayo ku Burundi ni byiza cyangwa bibi aho rero niho hari imari hariho abavuga ngo ni byiza ndiko ndavuga akabumenyesha makuru rero bavuga ngo ni byiza kubera twebwe iyo ni leta bivuga ngo kubera u Rwanda rugomba kudutera n'ibindi hari abavuga ngo ni bibi kubera Burundi nibwari bwiteguye nta nguvu bufise ntacyo buja kurondera muri iyo intambara y'abandi bo ntacyo babwiriza kujayo rero icyo umuntu acabirabira ko ni kucurabira kucavuyemo mbega Uburundi ko bwari bwagiye gufasha Kongo ngo ahantu ntihafatwe ukaba bwarashize abasoda benshi abashoza bashika 200 mu karere ukaba buvuga ngo dufise abasoda bakomeye cyane rwose ni kuvuga abo bose bagomba kuza ntawe uzoshika Uvira hama bakaba barirukanywe bakaba barerekanye yuko bakaba baratanze isura mbi y'igisoda cy'u Burundi inguvu ko igihugu kitagira inguvu ko gishobora kwirukanwa n'abantu b'abarobere bo bakavuga ngo biri mu Rwanda urumva ivyo byose bikaba bituma umuntu asanga rezo zo kujayo zitari zishemeye yuko ari negatif na burya bagiye baduteguriye bikwiye
voilà ico ni kimwe hama ikindi noshobora kuvuga ko ni iki ikindi nshobora kuvuga ko ni vyerekeye ibi vya Union Africaine hari ndikugize yabivuze ko Andre ndikugize yabivuze ko ibi vya Union Africaine je ndibaza yuko n'ubu vraiment il faut relativiser Union Africaine no munsi benshi bayita mbere yuko ari ishirahamwe ryo gushigikiranira hagati y'abakuru b'ibihugu baraza mu matora yo mu Burundi bakavuga ngo yagenze neza bakaja hariya bakaja mu kindi gihugu bakavuga ngo amatora yagenze neza amatora yibwe ku mugaragaro umugambi uri ku butegetsi wabujije aba opposa no kuvuga aho batavuga rumwe bakomeye bakababuza kuja mu matora bakagira iki Union Africaine bezose igahumiriza amaso turavye ku vyerekeye indyane ziri muri Afrika nta ndyane n'imwe Union Africaine irashobora kuja gutatura ngo iheze haraho yagerageje muri za Libya yari yagerageje ariko ahandi hose uzuraba muri Congo Amerika na Qatar nibo bariko baragerageza gutora umuti raba Sudan raba hehe Union Africaine c'est un gros machin iry'amahera menshi ariko ego mebere ni byiza kugira ihuriro ry'ibihugu by'abakuru b'ibihugu ariko n'inama babona na rimwe mwaka abanyafrika mbere babona ibihugu byacu bibona atacimaze kugiza hajya benshi batariha amahera babwiriza gutanga kugira ngo iryo shirahamwe rikore benshi n'amadeni gusa hariho ababubahiriza bakagira nk'Uburundi ubu niho barishe n'ingoga kugira ngo president niyo yagera kuja gutwara iryo shirahamwe tuzobe omwe kuvyerekeye amafaranga twarayarisha ariko ishirahamwe ritunzwe basaba no gusega amahera muri Union Européenne niyi barihira amahera yo guhemba abakozi yo kugira iki yo matara y'impapuro y'ingendo n'ibiki nico kituma kenshi usanga bafise banditse ibintu ugasanga umengo bashize rimwe aho Union Européenne ishaka kubera nta bwigenge bafise ko udashobora kwigaburira ushobora kwitwara rero urumva nico gituma ndiko ndavuga bya Union Africaine jewe vraiment mbona nta buremere bunini ariko egome ni c'est un poste prestigieux uyu mwaka wose niwe azoja imbere azoja mu nama yindi zo muri Amerika siyo yonyine ariho amanama azojamwo azoba yindi ibera Davos muri Suisse iki niwe azoja guserukira Afrika mbega azogenda ari umugabo w'ijunja n'ijambo avugira Union Africaine cyangwa ikije nibaza ibyo mbona ngo baragize umugwi w'abadiplomate bagera 30 bagiye kwiga mu Bubiligi bagiye kwiga mu Bufaransa ubu baguma babigisha bitegurira ngo kuzoja kumufasha mu gutwara Union Africaine kugira ngo ingene bigenda kuko mbona baja kwiga mu Bufaransa bataja kwigira Addis Abeba reka naho bazohibuka kubera niyo Union Africaine ikorera voilà nyambara ikindi mbona ushobora kwishura murashobora kuja mu precise voilà ivyo nari narufashe bibiri ngivyo sinzi ko utubazo uyu Wilson yabajije mwatwumvise yari yagarutse kuri ibi vy'imvugo hari n'uwabajije yitwa Nyankamugayo yavuga ati ntimubona yuko hari agahaze kubona yuko hari umushikiranganji agiye kuvugira hejuru ibintu yategerezwa kubanza kuvugana na mugenzi we w'uburimyi n'ubworozi yavuze yuko ati yagumye yibaza ako kabazo ntiyaronka inyishu yako tugarutse kuri ivyo byo muri kuri ico kibazo cyo muri leta c'imvugo urumva jewe nibaza ko twari twabivuze ko umwanya ukwiriye ico nibaza rega nuko muri leta burya muri leta nta mbega hariho unicité yo kutwagwa hariho kubera igene leta yacu ikora mbega baravugana baragira iki hariho ndibaza ko hariho amakosa menshi ahora nuko nyene rega ntibavuga abashikiranganji ntibavuga abashikiranganji baratinya ntumenya ico umuntu atwara n'ico uwundi agira benshi je nabonye Alain Ndikumana uyu mushasha niwe arinda akavuga ibintu Pacifique yabivuze neza akavuga avuga nk'umu activiste
avuga nk'umutekinisien urumva ingorane ntayica hirya no hino. Wewe rero yavuze nk'umutekinisien wo mu bya finance, umushikiranganji w'ikigega mu gihugu burya afise droit de regard ku ma ministeri yose kubera niwe abaha amahera, akaraba ko amahera yakoze neza ibyo yabwirizwa gukora, akaraba ko mu kuriha amahera akurikiza amadosiye, amakontra, izo kontra basinye imeze gute, abona harimo amahinyu arashobora guhagarika iyo projet agaca bishira hehe kwa premier ministre cyangwa byanse muri presidence. Ngaho iwacu kenshi bica bija kwa president ngo nyene premier ministre umuntu atagira akazi kenshi cyane. Rero iwacu ingorane yabaye ni ihe rero, mbega umushikiranganji uyu mushikiranganji wo arabu by'uburimyi, urumva n'ingene yamuvuze, urumva ko vraiment yamutishije mu ijisho. Umunsi wa mbere turahira baciye bamusinyisha, aremera gusinya amamiliyari 10 nangahe atambajije kandi mbwiriza kubirabako. Urumva kuri we uyo mushikira yabonye ko uyo mushikiranganji, uko ndavyumva jewe, yabonye ko uyo mushikiranganji atabya maze by'amategeko ntavyazi, bivyo byose ariko arabigira, niyo yose usanga n'umushikiranganji ari we yamusavye ngo ari hayo mahera kubera fomi ntimwandikira we directement. Ndibaza ko yandikiye na agriculture akaca basaba ngo nibarihe. Rero wewe ndibaza yagiye mu nama shinga iriya nama kugira ngo babivuge nkenguza amateka bivugire hejuru n'abarundi bamenye ibiriko biraba, kubera yari surpris. Uzomwumviriza yari ko aravuga kenshi vraiment avuga nk'umu activiste, ingorane ayivuga uko iri, nawe rero ingorane yayivuze uko iri. Rero ubu ikiriko kiraba ni iki, iyo system iriko iragerageza kwiprotege no guproteger ses intérêts, no kuvuga bariko bagira iki, ariko bose baciye bahagarara bagabo. Uriya mugabo wo muri fomi aravuga wewe yaramututse, amuvugana n'akagaye kenshi ngo n'umubeshi, ngo sinzi terme ni sinuka terme yakoresheje, avuga ko yabarengeye akarimbi ngo ubiki. Donc ibintu donc yavuze, urabona ko ari umuntu adatinya umushikiranganji. Wowe umuntu uri mu societe udatinya ministre de finance, ministre de finance n'umuntu abakomeye cyane, wowe udatinya ministre de finance ukamuvuga ukamwishura kurya, nuko ngo uvoma abahagarikiwe n'ingwe. No kuvuga yuko arazi system arimwo, arazi ko ataco ashobora kumugira, mbere yarafushivuze ngo bazoyabaha mbere. Donc arazi ko ayo mahera azosohoka kubera ayo mahera rega arazi yarafisi yaje. Donc kurondera ngo baragize iki oyaye. Urumva ministre arandi kumana yabaye nk'akadumbidubi, no kuvuga n'umuntu atazi neza cyangwa sinzi ko ari naivete. Niko nanditse d'ailleurs jewe naratangaye vraiment, andika kuri X yuko sinzi ko ari naivete, sinzi ko ari kutamenya ingene biki system ikora, kubera ibintu yavuze birakomeye cyane gose. Niko ko gusambuye system. Mu bindi bihugu hari opposition, ayo majambo yari kucavugwa n'uno munsi n'ibyo biba biri ala une. Mu bihugu hari ibimenyesha makuru bikora neza bikomeye nk'uko twari tumeze imbere y'ibihumbi 2015, n'amakuru n'uno munsi abantu baba bakivuga bariko bararondera ayo mahera bimeze gute, imyaka iheze yagenze gute. Reka si uko si by'uyu mwaka gusa, imyaka yose niko byama.